Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV ni Monday to Sunday. Na usikosi kujisubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Bujumbura TV. Kila siku nawaletea vipindi tofauti. Igituma twateguye Bujalol Polareje kukivuga ndibaza yuko abatari bakeya mwashoboye kwakira mu biganiro byanyu cyane mwashoboye kuyagana natwe ku ubumenyi mutubaza ivyerekeye iyo festival. Intumbero yo gutegura Bujalol nsi yindi ni kugira ngo kino gisagara cyacu kironke novuga kiro nk'indi shusho kiro nk'indi sura kuko hari abantu benshi twese dusanzwe dutegura ama evenement cyangwa ibirori ngaha muri kino gisagara ariko twiyumviriye gute twohindura novuga ingene dusanzwe dutunganya ibirori kuko murazi mwese yuko ibirori byose twahora tugira mu gisagara cya Bujumbura byahora bibera mu bibanza dusanzwe tuzi navyo mukaba muzi ko ari nabikeya ariko ubu twazanye novuga uwundi mukenyero mushasha wo kugira ngo abanyabujumbura abarundi baryoherwe bari muri barabara nyine bahora bagenderamo ku murango bambaye amakostume bambaye novuga imyambaro y'akazi ariko butwagira tuti gute twobazana mu kuryoherwa bari mu gisagara cyabo nyene bifise intumbero kandi gukundisha igisagara cyacu abanyabujumbura kuko murabizi mwese yuko igisagara cyacu ni igisagara ciza ni igisagara uri kurakiraba ntituri kure y'ibindi bisagara ariko kandi ni igisagara kirimo umunezero muri iyo ntumbero yo kuryohera abanyagisagara no kubaryohereza twagize tuti duhindure ingene twahora dutunganya ibirori mu gisagara cya Bujumbura. Niyo mpamvu Bujalol izobera hano hagati na hagati mu gisagara cya Bujumbura. Basanzwe bazi hagati na hagati barazi Hompoint yitwa bita kuri Hompoint Novotel hano ino nzu yaho ikoreramo ishiramwe Leo. Iri barabara rero riri hagati y'ishiramwe y'ino nzu yaho ikorera ishiramwe Leo hamwe n'ubushikiranganji bw'amasoko ntangaguvu Ministère ya Energie abantu benshi barahazi. Kagiye gatronso rero kava kuri Hompoint kaja kuri Raka niko tuzokoreramo ico gikorwa cha Bujalol. Muri rero urumva ikintu kintu bivuga nuvuga igihimba ca kabiri ca kino festival inyuma yuko gutwenza abantu bizoba biri muri novuga muri Bujalol hazoba hari igihimba ca kabiri kigizwe n'umuziki aho twatumiye umuririmbyi rurangiranwa wanashaka akabuka mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda Ivambura Van turi kumwe ngaha mu gisagara cya Bujumbura kuva mu gitondo cy'uno munsi nawe nyine akazoronka umwanya ukwiriye kugira ngo ashobore guteramisha abanyabujumbura kuko afise abakunzi benshi muziki we twese turawuzi ngaha mu gisagara cyacu nawe nyine akaba avuye nawe nyine mu bindi bikorwa yahoramwo mu bindi bihugu wanashaka mu bihugu bya kure ariko avuye yavuze ati reka nzoce ni Bujumbura guteramisha abanyabujumbura. Igihimba cya gatatu kizoba kigizwe n'umuziki ko murabizi mwese yuko abanyabujumbura turakunda kuryoherwa kandi biri mu munezero biri mu maraso yacu. Muri iyo ntumbero yo kuryohereza abanyagisagara hazo igitaramo kizoshika gushika mu gatondo kigizwe n'aba DJ batandukanye dusaba DJ barenga kuri 4-5 bazoshobora kuduteramisha gushika mu bucagucagu. Ahano rero abantu bumve yuko gushika mu bucagucagu niko tuzoba turi ku munsi w'Imana ariko dushaka yuko abantu bose baryoherwa turi munci hari imanza nyinshi umuntu ashobora kuza avuga ati je nta rubanza mfite cyangwa mvuye mu rubanza ariko akaryoherwa natwe aha dufatiye hose hagati muri iryo joro. Rero noba ndageza ngaho kuvyerekeye gutanga novuga umuco kuvyerekeye ino festival ducuma ijambo abashitsi batugendeye dufise hambavu ya Paulin hariho Michael Segazi musanzwe mumuzi no mu bakomedie dufise ngaha mu gihugu cyacu Burundi asanzwe akorera hano mu gihugu cyacu Burundi no mu gihugu cy'u Rwanda asanzwe maze no gushaka kure muri Parlement du Rire. Dufise kandi iruhande yiwe Ivan Bravan acafata ijambo mu kanya nawe nyene ababwire ingena bibona ni ryambere novuga kuva tangura novuga sijambere mu Burundi ariko Burundi rabuzi kandi umuziki w'ingere ryambere zo baje guperforminga ngaha kuri stage zi Burundi. Hambavu ya Ivan Bravan hariho Valerie Ndongo n'umuntu akomeye cyane ku rwego rwa Afrika azwi cyane abasanzwe bakurikira ama festival akomeye mu rwego rwa Afrika nabo nyene baramuzi kuko avuye mu bikorwa bitandukanye n'abagenzi be basanzwe bavuye kumwe wese mu hari abaheruka muri Marrakech du Rire hari abaheruka muri Parlement du Rire hari abagiye mu mahiganwa akomeye ku rwego rwa Afrika bose turi ngaha kandi bazoduteramisha. Hakurya ya Valerie Ndongo dufise abadushikira muri bino bikorwa nabo nyene baza gufata ijambo nabo nyene mushobora kubabaza ibibazo bitandukanye. Muno mwanya ampe ijambo Michael Segazi nawe gire akantu ababwiye hanyuma
ivamo hava nawe nyene acafata ijambo na Michael Segazi hanyuma imiryango amenshi makuru n'ababiri cyo batubaza. Ouais, c'est bon. Good, c'est bon. Comment t'as suivi ça? Ah ouais, c'est bon. Mais c'est bien. Là, je n'ai pas d'entendu. Et voilà, jewe nashaka kubabwira yuko njoye cyane kubera iyi festival tumaze umwaka turiko turayitegura turiko turayipanga hamwe na Paula. Donc jewe objectif nari mfise personnel no guhindura l'image que le Burundi et Bujumbura a dans les yeux z'abandi bantu hanze. Turabizi abantu bose babibona neza, donc je veux vraiment changer cela et montrer que n'ahantu hameze neza, abarundi tumeze neza kandi turiko turagerageza gutera imbere tunaryoherwa. Et aussi objectif yo kuzana abakomediya bavuye mu bindi bihugu, bavuye mu bihugu vya kure. Bamwe twahuriye muri Parlement du Rire, abandi batsindiye za RFI Prix Talent du Rire, abandi bafise ama festival atagira uko angana. Valérie, ni kugira, c'est pour créer, personnellement, c'était pour créer des ambassadeurs, comme des mini-ambassadeurs, des comédiens. C'est comme des mini-comédiens, parce que les comédiens, ce que nous faisons, tout est des blagues, donc, quand tu emmènes des comédiens dans un pays et qui rentrent chez eux, ils vont donc chaque année, on va ramener d'autres comédiens hyper talentueux qui vont être comme des ambassadeurs pour le Burundi, qui vont aller à l'extérieur parler de leur expérience qu'ils ont vécue dans le pays du Burundi. Donc, tu n'as pas les évidents. Furahia na uburudike na vipindi vya Bujumbura TV ni Monday to Sunday. Na usikosi kujisubscribe kwenye channel yetu ya YouTube ni Bujumbura TV, kila siku nawaletea vipindi tofauti.